kwanje birihuta kuboneka kandi tugira duhabwe kuramba ntidupfe kw'irembo 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 ari kw'irembo nukwaraje kanageze kw'irembo. Ndasubiye kubaramutsa nanje mu izina rya Yesu. Muramahoro. Ndashimiye Imana kuba hano. Nitwa Claver HAVYARIMANA kuko mwavyumvise. Sengera mu bwiriza bwo mu Ngagara kandi ishengero rikoranye kuwa kane n'abakozi b'Imana no mu muryango wanje barantumye kubaramutsa make ntasha zabo. Ndabakeje ko mwubatse urusengero naheruka ngaha mukiri mu ntango. None rero ndabona mwagujuje. Yesu nabishimirwe. Urusengero n'umuvuga butumwa kandi nigwo nurusenga. Urusenga aharuba ruteza abantu. Niyumvira yuko ruzokuzura, ruhora guzura abantu buzuye. Imana izobarungikira abantu rero ko mwaronse urusengero. Yesu nashimwe. Turashimiye Imana ku majambo tumaze kumva mu ndirimbo n'amajambo amaze gusomerwa hano. Twongere ko ayandi muri Luka 21 tugiye kuvugana icigwa kijerekeye ivyo kugaruka kwa Yesu, ikimenyetso ca Isirayeli n'amahanga. Isirayeli n'amahanga nk'ikimenyetso kibonekera kuri Isirayeli. Turabe Luka 21 dusome duhereye ku murongo wa 20. N'urupapuro rwa 97 duca dusoma no mu Baroma 11 umurongo wa 25. Ahandi turaza gusoma mu nyuma turafata aho dusome. Ariko nimwabona i Yerusalemu hakikijwe n'ibitero, muze mumenye yuko ubuyobe bwaho bugira bushike. Ico gihe abazoba bari Yudaya baze bahungire ku misozi miremire, kandi abazoba bari hagati muri Yerusalemu baze bahasokoroke, kandi abazoba bari mu misozi ntibaze baje i Yerusalemu, kuko iyo minsi izoba iyo guhora kugira ngo ivyanditswe vyose bishike. Muri iyo minsi abazoba batwaye inda n'abonsa bazobona ibara, kuko hazoba umubabaro mwinshi mu gihugu, kandi uburake buzoba kuri ubu bwoko. 24 bazogwishwa igihumura, bazokwicwa n'ubugi bw'inkota, bazojanwa mu mahanga yose ari nyagano. Kandi Yerusalemu hazosiribangwa n'abanyamahanga kugeza aho ibihe by'abanyamahanga bizoshirira. Mufataka kavuga ngo kandi Yerusalemu hazosiribangwa n'abanyamahanga kugeza aho ibihe by'abanyamahanga bizogirana, kugeza aho ibihe by'abanyamahanga bizoshirira. Abaroma 11 umurongo wa 25. Abaroma 11 umurongo wa 25. Indanzi y'amajambo ku gice cya 11 havuga ngo Imana ntiyaciye Abisirayeli. Dusimbire umurongo wa 25. Bene data, singomba ko mutamenya iri banga, mwoye kwiyita abanyabwenge. N'ivyuko habaye gukomantaza imitima y'Abisirayeli, ariko si bose, gushitsaho igitigiri gikwiye c'abanyamahanga kizokwinjirira mu ishengero. Gushitsaho igitigiri gikwiye c'abanyamahanga kizokwinjirira mu ishengero. Mana data wa twese uri mu ijuru,
turagushimiye kuba hano imbere y'ijambo ryawe. Ndagushimiye nanje Mana ko mpaye kurisomera abantu bawe. Turasiye guha kaze utwungura ubwenge dutahure ivyanditswe mu izina rya Yesu Kristo. Amajambo yawe uyandike mu mitima yacu, ubwenge bwacu buhe kuyatahura. Utugirire neza, umfashirize hamwe n'abanyumva, Mpwemu wawe yerawe abane natwe. Urakoze kuvyumvise, ndabisengeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Cigwa kivuga ngo Isirayeli n'amahanga. Hariya twasomye ngo Yerusalemu hazosibangwa n'abanyamahanga kugeza aho igihe c'abanyamahanga kizoshirira. Ngo igitigiri gikwiye c'abanyamahanga nicashika, ishingiro rizoca riva mu isi, Imana isubira ihindukire Isirayeli. Isirayeli ni igihugu kiriho ubu. Hari abantu basoma abisirayeli bakumva ibintu by'abakera gusa, amazina yaranditswe y'abakera, mugabo n'ubu igihugu ca Isirayeli kiriho. Imana Bibiliya iravuga yuko itigeze ireka ko isi ibuko ngo iburi kishingira intahe. Harageze igihe Nowa asigara wenyene, tibara riraguye, nawe nyene yoheva agenda kiramukingira, ikigira urundi ruvyaro ruvuye kuri Nowa. Burya isi yagiye ica mu bihe vyinshi vy'umwiza, mugabo igasigaza abantu bake bake. Burya na Yobu ntituzi neza, Yobu si Umwisirayeli. Abiga cyane Bibiliya baraturonderera Yobu iyo yamuka, kandi na Baramu ntiyari Umwisirayeli. Murabona ko Baramu yagiye kubavuma, ahubwo abandi abisirayeli bahamuka kuwitwa Isirayeli, kandi igihe bagiye muri Egiputa bamanutse bose. Ubu rero mu buryo bw'ibihugu, igihugu ca Isirayeli ni ikintu Imana yisigarije. Hajya ni ikintu kishingira intahe, ni igihugu kishingira intahe. Imana ibwira Aburahamu ko imuhaye isi, itongo. Kijya gihugu hajya nagace Imana yisigarije, ntiwayo yavuze ati ndahaye wowe n'uruvyaro rwawe. Abatwara isi hajya ntavyo baze, bakwiye kubimenya. Isirayeli si igihugu nk'ibindi vyose, kandi abakristo barakwiye kumenya bagakurikirana Isirayeli. Yesu ngaha yanditse ibintu kugira ngo tuyirabireko. Ntidusome imirongo yose, mugabo yaravuze ngo nimwigire ku giti cy'umusukoni. Iyo gishuritse amababi yaje agatutuza, mumenya ko gatashi kari hafi. Mu vyo yaduhaye vyo kwigirako turabirako kirahabona ni Isirayeli. Hari ubuhanuzi bwinshi buvuga ku gihugu cyitwa Isirayeli. Daniyeli yerekwa ingene isi izotwagwa kugeza ku iherezo, yerekwa ibijanye n'igihugu n'ubwoko bw'iwabo. Bye byose by'amayinga 70 nibijanye n'ubwoko bw'iwabo, ivy'ishengero ntavyo yarazi. Igihugu ca Isirayeli ni darapo ibihugu vyose giteza kurabirako. Igihugu ca Isirayeli mu makuru yose yo mu isi hajya ntikigenda kitavutswe. Igihugu ca Isirayeli rero turavyo tukigirako ngo nimwabona, muramenya igice nka 60% ya Bibiliya n'ubuhanuzi, kandi nta kuntu umukristo yo injya zikwiye akaburamwo ijambo ry'ubuhanuzi. Ubuhanuzi kandi bukomeye buraba kuri Yesu. Abahanuzi bavuga ingene Yesu azoza mu isi, kuza kuyo kwa mbere kwarabaye, hasigaye kimwe gusa nuko agaruka. Ibintu vyerekana yuko aza rero dutegeza kubiraba. Nico gituma igihugu ca Isirayeli dukwiye kugico kiti tukivutseko. Umviriza, bamwe harabaye inyigisho zitarizo, bakavuga ngo Isirayeli Imana yarayihevye, ngo Isirayeli y'ubu ngo ni shengero. Sivyo, ishengero ni shengero, Isirayeli ni Isirayeli. Abandi barigishije ku vy'Uburundi bakavuga ngo Uburundi ngo ni Isirayeli ya kabiri. Sivyo, Isirayeli ni imwe, niriya y'Isirayeli nyene. Abarundi n'abanyamahanga mbere. Mu mvugo ya Bibiliya Isirayeli ni igihugu kimwe, ibisigaye byose vyitwa abanyamahanga. Twari kwita abanyamahanga badakijijwe. Mugabo mu nyonga z'Imana mu buryo bw'ibihugu, ubwoko bwa Isirayeli n'ubwoko buva kuri Isirayeli
abasigaye bose n'abanyamahanga. Nico Twigire yavuze ngo umuntu umwe asigaye niyinjira mu ishengero w'umunyamahanga Imana izoca yugara. Nico gituma habaye ikibatizo ari ukuyubara, hashobora kwinjira muri Yorodani uwanyuma bikaba bihetse. Twabisomye ico gihe ca mbere c'intumwa hari ikibazo gikomeye cyane ku banyamahanga. Pawulo ari mu bantu bahishurirwa ivy'abanyamahanga, abandi ntibavyumva. Na Petero kwinjira kwa Korneliyo kandi yarazije muri muhemu yera ari umurongozi w'ishengero ntiyemera kugeza Imana ivuge imugondotse, babita ibikoko kandi basa kandi babatwara. Byari byarinjiye uyumvira wa musoda w'umuroma, bajya bose b'abaroma babatwara bavuga ati ntibinjira iwabo, nuko babwira ubutumwa ntibagenda. Pantekoti yaraje, no kuvuga ku munsi wa Pantekoti bavuze mu ndimi, mugabo umunyamahanga aciye yavuga ati nta kumubwira ubutumwa. Hanyuma rero Imana irabagondotsa kugeza aho Pawulo avyumva neza, mugabo akavuga ati ntimugira amanyama, ntimugira amanyama, harindiriye igihugu ko igitigiri gikwira, Imana izohindukira bise ntiyabaciye mwewe naho mwabonetse. Isirayeli rero ngaha dusomye Yesu yavuze ngo nimwabona Yerusalemu hakikijwe n'ibitero mumenye huyewe bwaho bushitse. Abari mu misozi ntibaze baje Yerusalemu, kuko mva Yerusalemu urumva ko Yerusalemu hari mu kiyaya, mugabo hakikijwe n'imisozi nkuko imisozi ikikije Yerusalemu. Kandi abariyo baze basokoroke, uburake buzaba kuri ubu bwoko. Igihe babamba Yesu bonyene barivugiye ngo amaraso yawe arazodukora n'abana bacu. Buriya bwoko bwitwa Abisirayeli barabonye amakuba menshi gose, kandi amwe muri risezerano rishasha bazira ayo maraso ya Yesu nyene. Bwose ibi bintu rero bimwe ngaha byarabaye mu mwaka wa 70 uwatwara Siriya umwami witwa Titisi, bajya bamizurima baje bakashiraho na kijya kintu cyabo bubatse, baraje barahafuta, abantu bose baratwagwa ari nyagano, Isirayeli irazimangana. Igihe Pawulo yariko aravuga ubutumwa aboshe ari muri prison, haje umwami yitwa Agripa yari kumwe n'undi Festus, ariko ariregura acababwira ubutumwa bwiza mu somo byakozwe n'intumwa. Uwitwa Agripa aragomba no kwihana, hanyuma rero ntiyihana, mugabo ubutumwa kifuca bumugendamwe. Burya ngo yaciye asigara akunda abakristo. Abahunze ico gihe rero bahungiye yatwara mu buraruko, bahungiriwe mu misozi. Isirayeli rero harageze igihe rero kuva mu mwaka wa 70 hamwe Yesu yavuga ngo ntabuye rizosigara rigeretse kurindi, kubera urusengero rware rwubatse harimo izahabu, hajya dushira isima n'ivyondo, bamwe haba hari izahabu. Kuko barondera izahabu rero ntabuye ryasigara rigeretse kurindi, bararisambura bazirondera, ruca rurasambuka rurahera, baca barabirukana, baca baja mu bihugu byose. Isirayeli irazimangana. Usomye mu gusubira mu byagetswe mu mivumo n'imihezagiro, Mose yarababwiye ati ibi byageze nimutavyitondera Imana izobashwiragiza. Nico gituma nababwiye irya sini y'Imana, bubasha Imana ibigombye baragumaho, bayigararije yarabirukana. Yirungitse Nebukadineza bati umukozi wanje nzomurungika, Nebukadineza w'umunyamahanga azoca batwara ari nyagano. Mwisezerano rishasha rero aho nyuma y'imyaka 70 niho baca bashwiragira mu bihugu byose, kandi baracumukuye. Intambara y'isi yose ya mbere n'iya kabiri ikibazo cyarabayuda, witwa Hitler yagomba kubahonye, ariko no mu bindi binjana baba Espanyol baragombye kubahonye nabo barabica, baguma bayerera kubera Mose yavuze ati nimutitondere ivyageze Imana izobashwiragiza. Kandi uburake buba kuri ubwo bwoko bw'ijambo ry'Imana ryavutse. Ariko Ezekiyeli yari yaravugishijwe muri Ezekiyeli 37 ivy'amagufa yumye, hajya vyasigura kuzuka kwa Isirayeli. Isirayeli rero imaze gufudika
kubera ubuhanuzi bwavuga ngo izozuka, yabonye amagufa akwiye ikiyaya, hanyuma arabaza ati bajya bovamwo abantu, ati ni wowe bimenye, vugira kuri ayo magufa. Aca aratororokana acika abantu. Vuga umuyaguze impwemu zibinjiramwo baca baba ingabo. Byasobanura ko Isirayeli izozuka mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 948 mu kwa gatanu. 48 igihumbi kimwe n'amajana 9. Urumva byasibanganye muri 70. Imyaka igihumbi n'amajana 9 urumva yahetse canke amajana 850 mu kwa gatanu. Igihumbi kimwe n'amajana 948 Isirayeli kiravuka, baca baragaruka. Kubera baguma babica babahonya, harageze igihe benshi bari no muri Iburaya, baca batangura gusubira kwigishanya igihe burayo. Abana babo babigisha igihe burayo, bashiraho arofabe, babigisha indome z'igihe burayo. Baca batangura kwinjira mu mpisho, hajya ico gihe bahita Palestine, hatwagwa n'Abongereza. Batangura kwinjira mu mpisho, abantu bo bari ruhande baca batangura kugwana, baca bagira igisoda cyo mu mpisho. 48 rero Abongereza barataha, nabo baca badetera bati Isirayeli iravutse. Ariko kandi Yerusalemu ntiyari bwaboneke, ntibare bwayifate. Ariko oni iremeza iti Isirayeli iriho. Isirayeli ivutse rero, ubuhanuzi bwavuga ngo ubugaragwa buzoshurika. Hari harabaye ubugaragwa, haca harasubira kumera. Ahoga ico ni kimenyetso gihambaye cihereza. Muramenya Isirayeli n'amahanga, twe turi mu bihugu by'amahanga. Imana kuri kira kizura mu gihe cy'abanyamahanga kiriko kirahera, hazogera igihe yugare ikibahindukirira. Gusa n'ubu hari abashobora gukizwa babita mesiyanike, bashobora kwizera Yesu. Igihugu cya Isirayeli rero ubu gihagaze ukwacu, amahanga ukwacu. Igihe cy'abanyamahanga rero ntikirahera. Nagomba kubabwira yuko dusoma umundi murongo umwe. Yerusalemu ni kibazo, ubuhanuzi bwari bwarabivuze. Soma Ezekiyeli, oya Zekariya, Zekariya turaza kwasoma hanyuma. Zekariya 12:3. Zekariya 12:3. Wahabonye yomfasha uwo ntanga. Zekariya 12:3. Dusome. Handitse ngo uwo munsi, urupapuro rw'igihumbi na 23. Uwo munsi nzohindura Yerusalemu ibuye riremera amahanga yose, abazogikorera bose bazokomereka bibi, kandi amahanga yose yo mu isi azokoranywa no kuhagwanya. Yerusalemu n'ubu biracyari ikibazo. Abarabu bari hagira uruhande n'Abisirayeli. Abisirayeli igihe cyose bagwanye n'Abarabu baca bungura imbibe, mu nyuma niho bafashe igice cya Yerusalemu. Ibihugu byose by'ibinyamahanga bafite ari imigendane na Isirayeli bari bashize ambasade zabo aho bita Tel Aviv. Mwarumvise nimba bakurikirana amakuru, Trump yatwara Amerika imbere y'ubu, niwe yaciye azana ambasade yiwe i Yerusalemu. Bakavuga bati Yerusalemu nibahacemo kubiri, igice kimwe kibi cy'Abapalestini, ikindi kibi cy'Abisirayeli. Abakuru b'amadini nk'ujya atwarira idini rinini ya kwisi akavuga ngo Yerusalemu ngo nibe kapitale y'isi, ngo kubera ngo niho hari vyibutso ngo vy'amadini makuru. Abisirayeli bakavuga bati ntibishoboka, Yerusalemu ni imwe, ntituyicamo kubiri, ni kapitale ya Isirayeli.
ubuhanuzi bwari bwaravutse ngo Yerusalemu rizobuye riremera amahanga. Nagomba kubabwira amahanga yegeraniye mu ishyirahamwe bita ONU, bayita kera yitwa Société des Nations, ubu yitwa Organisation des Nations Unies. Amahanga ari muri iryo shyirahamwe, iyo bafashe ingingo muri ONU icyo kintu bakavyandika bavyita resolution, ngo resolution ngo ya ONU. Nagomba kubabwira yuko kuva itangura igihugu bafatiye ingingo nyinshi ni Isirayeli. Guhera honyene mu mwaka w'ibihumbi 2015 bamaze kuyifatira ingingo 140, kandi ibihugu byose bisigaye bafashe 68, kandi izo ngingo nizo kurwanya Isirayeli. Kandi muri Zaburi 2 bari baravuze umurongo wa 2 babisubiramwo mu byakozwe n'intumwa ngo amahanga agiriye iki ngingo ivy'ubusa kurwanya uwo warabanaje amavuta yera Yesu. Amahanga araja hamwe kurwanya Isirayeli, kuvuga ibintu kuri Yerusalemu, ariko barihenda. Yerusalemu iriho, Yesu nashimwe, kandi ihanga rya Isirayeli ririho. Ryaciye riguma rikomera, bagafata ingingo rigakomera kwisubu. Muhora mwumva imigezi y'intege bukera bashitse n'abantu bazi kugera amazi, bashitse hari ubugaragwa gusa, kuko Imana yavuze tubugaragwa buzoshurika. Ubu Isirayeli n'ibihugu bicanka baraza kubisaba amasezerano kubera ubuhinga bafise, ico bita technology. Isirayeli irashora ivyamo mu makungu, Isirayeli iguma ikomera mu karere kuko Imana yayitsuye. Isirayeli rero duterera kuraba ivyayo ngo bitubwire ivy'ukuza kwa Yesu. Imbere yuko bampeza ngo make ndababwira kimwe, kandi cy'ubuhanuzi giteza kuzoshika kitarashika. Muravyumvise? Dusome Ezekieli 38. Ezekieli 38 ni ku bintu mumaze kumva bamwe yitwa Gogi na Magogi. Duhere ku murongo wa mbere. Ijambo ry'Uhoraho ryanje ko riti mwana w'umuntu, tungira ijisho ryawe Gogi wo mu gihugu cy'Imagogi, umwami w'Iroshi ni Mesheki ni Tubali, umuburire utuku ni ku mwami uhora hagitse ati ehe nzohigura nawe ewe Gogi mwami w'Iroshi ni Mesheki ni Tubali, nzogukimiranya nshirigera mu mibangabanga yawe, ngukwegane n'ingabo zawe zose n'amafarasi n'abayagenderako bose bambaye ivyuma byo kwikingiriza, ari igitero kinini citwaje inkinzo ntonto na nini, bose bafashe inkota. Abibuperesi nabo muri Ethiopia n'abiputi bazoba bari kumwe nabo, bose bari n'inkinzo n'inkofero z'ivyuma, na Gomeri n'ingabo ziwe zose, n'ab'inzu ya Togaruma baba ahahera iburaruko n'ingabo zaho zose. Mbere bazoba ari amahanga menshi ari kumwe nawe. Kenyera witegure mwe n'ibitero vyawe vyose bikoraniye aho uri, ubabere umugabisha. Umurongo w'umunani murabe neza. Hahise iminsi myinshi uzovyutswa mu myaka yiherezo, uzoza mu gihugu cyabogowe gikuwe kw'inkota, kirimwo ubwoko bwakoranirijwe hamwe buvuye mu mahanga menshi ari ku misozi bari ku misozi y'Ibwisirayeli yahoze ari amatongo, bakuwe mu mahanga biberaho ataco binona bose uko bangana. Nuko uzoduga uje nk'ikirura, uzoba nk'igipfungu cubikije mu gihugu, mwe n'ingabo zawe zose n'amahanga menshi muri kumwe. Uku ni ku mwami uhora hagitse ati uwo munsi nimwashika hazoza ivyiyumviro mu mutima wawe, wigira imigabo y'ibibi, maze uzovuga uti hinge nduge ntere igihugu c'imihana itubakiwe inzitiro z'amabuye, ngire abibereye impore ataco binona bose uko bangana, baba ahatubakiwe inzitiro atani imyugariro canke amarembo yaho. 12 kugira ngo uhasahure uhanyage iminyago, ubangurire ukuboko kwawe
ahahoze ari misaka hagasubira kubamwo abantu no ku bwoko bwakoranirijwe hamwe buvuye mu mahanga bamaze kwironkera amatungo n'ibintu bakibera hagati mu isi. Reka ibindi muzovyisomere, ariko nagomba hariho umurongo nosoma wenda bereke yuko bazoneshwa. Duhere kuri 18:23 tubandanye kuri 18 18 havuga ngo kuri uwo munsi igihe Gogi azotera igihugu c'Isirayeli uburake bwanje buzopfunduka ku mazuru, niko Umwami Uhoraho agize. Kuko navuganye ifuhe n'uburake bwaka umuriro, nukuri kuri uwo munsi hazoba ugutikita gukomeye mu gihugu c'Isirayeli, bituma amafi yo mu kiyaga n'ibisiga vyo mu kirere n'ibikoko vyo mu ishyamba n'ivyikwega byose vyikwega hasi n'abantu bose bari kw'isi bihindisha agashitsi imbere yanje, n'imisozi yubikwe n'ahantu h'agatembwe hasiduke, n'inzitiro zose zisenyukire hasi. Nzohamagaza inkota yo kumugwaniriza ku misozi yanje yose, niko Umwami Uhoraho agize. Inkota y'umuntu wese azoyigwanisha mugenzi we, nzomushitsa kwiteka namuciriyeko, ndamuhanisha ikiza no kuvishwa amaraso, kandi we n'ingabo ziwe n'amahanga menshi ari kumwe nawe nzobarekurira kw'imvura y'isegenya n'iminana y'urubura n'umuriro n'amazuku. Uko niko nzogaragaza icubahiro canje, niyerekane ko nduwera, kandi nzokwimenyekanisha mu maso y'amahanga menshi, maze bazomenya yuko jewe nduhoraho. Yesu nashimwe. Nasomye imirongo myinshi ariko muranabisubiramo, ugasanga witeze kuza kwa Yesu urakwiye kuja uraraba ubuhanuzi, kandi Imana ivuga ibiriho. Ngaha haravuga iki bintu ko bitaraba kandi ko ari vy'igihe ciherezo. Vyose vyavugishijwe kera, mugabe cerekana ko ari vy'ubu. Berekana yuko bizoba abantu abisirayeli basanzaye baragarutse, bibereye amahoro ku misozi y'Isirayeli. Baca bavuga iki gihugu rero ko gihereye mu buraruko bwa Isirayeli. Bavuze umwami yitwa Gogi w'igihugu c'Imagogi, mugabo bavuga na Mesheki na Tubali n'abandi bari kumwe b'Ubuperesi na Etiyopiya. Ntidushobora kumenya neza igihugu, mugabo nagomba kubabwira ukurikiranye ivyagiye biraba mu myaka iheze, igihugu umuntu ashaka kuciyumvira. Kandi uko ibihugu bigabuye ubu siko vyari kera. Mugabo namye ndondera, hariho amoko ahantu hitwa ukunyene muri Turikiya, ariko ndavye n'inkomoko y'ayo mazina je narabona nka Roshi na Rusi, Mesheki na Mosku ko biri hafi. Uburusiya mu ntambara zose Isirayeli yagwanye igwana n'Abarabu, Uburusiya bwaba buri ku ruhande rw'Abarabu. Ibigwanisha Abarabu bakoresha n'Uburusiya bwabibaha. Uburusiya bwamye mwishira hamwe bita URSS, nukuvuga iki mu Kirundi, ryari shiramo ry'ibihugu by'Abasoviete. Bose muri ivyo bihugu hari inyigisho yo guhakana Imana. Usomye ibitabo by'abakristo bari bahari ico gihe, hari nk'itwa Wumbrande, bavuga ngo Église torturée, Église du silence. Ingena babapfunze, burya communisme nimbi gose, nimbi iragwanya abakristo, iragwanya Imana. Barabishe barahonya ishengero gose muri ivyo bihugu, kandi gikuru cyavyo ni Uburusiya. Uburusiya rero buca buruganira ubutumwa, uca wiyumvira impwemu yagabaho hantu. Burya Bibiliya iri kiravuga, ivuga nk'umwami, ni umwami w'impwemu aganza ako gace.
kuko ibinjana uko byagiye birakurikirana ubuhanuzi ntiburashika mugabo babivuga ko gace nyene impwemi hagabo. Uravye rero ivyo bintu byahabaye ukaraba n'ingena yigenza muri iyi myaka, ukaraba naho iherereye mu buraruko bwa Isirayeli nyene, bakavuga bati tungira urutoki rwawe igihugu cyo mu buraruko kizogira ibi n'ibi n'ibi, nta kindi cyo vyubahuka. Noneho bavuze ko ari ishiramwe ry'ibihugu. Nagomba kubabwira n'ikindi nuko Uburusiya na Turikiya na Irani muri ivyo bintu byose bama bari hamwe, kandi ubu Irani nico gihugu gihanganye na Isirayeli. Baheruka gutora umushikiranganje wa mbere yitwa Netanyahu agarutse gutwara, yari yaratwaye kenshi, nivyo yamavuga kubera Irani. Kandi Irani niyo aho hari buperesi, biti buperesi. Iyo bavuze Babuloni ni Iraki, mugabe buperesi ni muri Irani. Umuperezida yigeze gutwara Irani yitwa Budinejad yavugiye muri ONU haraheze imyaka ngo Isirayeli ngo ni nk'igisebe mu karere, ngo nukuyifuta kuyikarata. Irani ikaba ifise ubu imigabo projet imaranye imyaka yo gukora ibombe nucleaire, ya ibombe ruhonyangana. Isirayeli ikavuga ati tugira ngo tugwanire kubaho kwacu tuzogwanya ivyo bintu bariko baragira. Barahanganye rero. Mbere nuwo agomba gusengera Isirayeli ico ni n'umutwara. Moses yarigishije kuri stade aravuga ati iyo usengera ninjya uribuha gusengera abisirayeli kuko uzobahezagira azohezagirwa. Hanyuma rero bama bari kumwe mu vya politike, Uburusiya, Turikiya na Irani barafatanije. Kandi ngaha bavuze yuko umwe muri abo azoca agaba ico gitero kuza gutera Isirayeli. Umvirize kindi, aho Uburusiya butereye Ukraine, burya hariho umuryango waciye wuguruka yuko ibintu bishoboka, ko igihugu gitera ikindi muri ibi binjana cigenga, kandi ibindi bigahora bikavuga amajambo gusa, kagitera heza umwaka intambara irimo. Ko yateye Ukraine cyo inana gutera Isirayeli, ayiwe inkuru ivuga gutya, Imana yenyene nizo biri hejuru. Bibiliya iravuga ngo mu minsi yiheretso muri Daniyeli ngo umumarayika Mikaeli azohaguruka, ngo niwe umumarayika hagarikiye ubwoko. Burya Isirayeli hagariwe n'umumarayika w'Imana ntibiriho. Naho azokorana ivyo bihugu rero, wowe uri ngaha birashobora kuba ukiriho, uzovyibuhe ko nayo kwigishije. Ni mu minsi yiheretso niko Bibiliya yavuze. Imana izobahana, nukuvuga je ndiko ndasoma ry'amajambo bavuze ngo imisozi izonyiganyiga, ahantu ibintu bisidagurike, nimvira ibibombe bishobora gutera imisozi kamanyuka. Imibombe vy'iki gihe birashobora kumanyura imisozi. Imisozi ubimanyuka aco bayiteyeko, harakana bataye vya bibombe. Mugabo Imana izobahana, kandi je ndizera ko ari vyo. Muzigito burya haje Imana irakabika, umuntu wese atihanye irakamubikira. Imana ijya mwemo yigishije bijya bintu mu Burusiya n'ibyo bihugu byose byo mu Burusiya byo guhakana Imana no kuyigwanya, haje batihanye n'ikibazo kiri hejuru yaho. Ibakwegere rero abagwanije Imana bose ku misozi yayo y'Ibwisirayeli, ibahanireho. Uzo musome kiya gice nigikurikira ngo Imana izobahaho guhambwa, ngo ibigwanisho abisirayeli basubiye gusokoroka ngo bazoca babigira inkwi zo gucana. Si inkwi nkizi ni source d'energy, kuko byose ni energy. Bamara imyaka arivyo bakoresha, aho gukoresha umuriro wa regidetso bakoresha ivyo nyene. Imana iriho kandi irakurikirana ivy'ibihugu. Ukabona rero ivyo byose bibaye, umenye ko Imana iri kirahindukira Isirayeli. Bibiliya yatubariye ngo ibihe by'abanyamahanga bifise akarimbi bizohera, ngo Yerusalemu izosibangwa kugeza ibihe by'abanyamahanga biheze. Ibihe by'abanyamahanga rero biri mu guhera. Umuntu rero akwiye kwihana. Ibi bintu si nkuru ndiko ndababwiye no kugira ngo twitegure kuza kwa Yesu.
ntihagire umuntu asubira inyuma aravye ibururi gusa akaraba ngo imvura yaguye cyane ntiyaguye. Si ivyo byonyene, hariho n'ibindi biba hirya no hino, muriko muravyumva. Hanyuma rero bibaye Imana ibirabira hejuru ikavuga iti isi, Imana ivuze isi arayivuga muri rusange. Ubu bintu biba ku isi bibera rimwe. Bavuga ati covid itanguye mu Bushinwa, iba yashitse nini. Iki kibaye mu bw'Isirayeli, intambara ibaye muri Ukraine, amaefara bino bati gitoroko cyabutse, ingano umukate ko wadutse. Ni gitangaza ukuntu umuhanuzi bushika. Muze musoma byaje Yohana baravuze ku ngano, hamwe yabone ifarasi n'uyigendera kace. Hanyuma rero bagaca bavuga bati ziya farasi zajya zirakurikirana, amanyuye hakaza kimwe. Hari uwaje afise umunzani ashavuga ati denari idenari bavuga ku ngano. Ingano rero mu Burusiya aho ubugwaniye na Ukraine zaciye zizimba, kandi biva mu ngano ni mikate n'ibitumbura n'icapati, bijya byose biva mu ngano by'ifarini bica bizimba. Ugasanga akantu kavuzwe ni kamwe karonga, mugabo ku isi yose birashitse. Nukubikurikirana ivyerekana yuko agizene aje birihuta kuboneka. Twagomba rero dusenga Imana, ibindi murashishira kuvyisomera. Yesu ari hafi kuza. Isirayeli ni kimenyetso. Isirayeli ni gihugu kiharubu kura gushinga intaye. Isirayeli Imana izoyihindukirira ibihe by'abanyamahanga bihetse. Umunyamahanga umwe wa nyuma yihanye, ibihe by'abanyamahanga bizohera. Yerusalemu izoguma ari Yerusalemu, igituma bayipfa byaranditse. Hanyuma rero natwe twitegura. Namye niyumvira nsomye aya majambo ngo Yerusalemu azoyisiriba ngo ibihe by'abanyamahanga bihetse. Ndiyumvira aho Yesu azoganziriza imyaka 1000 ku isi. So umuntu wese azoje Yerusalemu, rega azoganziriza Yerusalemu. So umuntu azoje Yerusalemu. Yerusalemu ahantu havugwa muri Bibiliya haba hakomeye. Ari abantu baragenda gutembera yubu kubera ibintu byo guca amahera bakavuga ibintu, mugabo si bijya nibisanzwe ibintu by'abapagani. Mugabo Yerusalemu ho ku isi hariho Imana izohubahiriza. Yesu aje kuganza ku isi ni hazoganziritsa. Cyo gituma Imana igumiza inyonga Yerusalemu, kandi hakaba ikimenyetso no kubanyamahanga. Mwe muyera yururukiye Yerusalemu, bagati murindire Yerusalemu. Sinzi gituma, ntawuzi gituma. Sinzi gituma ne shetani yojana mu banyamahanga nyene bakagira amanama menshi ku Yerusalemu, bagomba kwiki. Mugabo Imana yarapfutse. Hanyuma natwe tuhanga amaso Yerusalemu turi mu kujayo. Ugomba rero kujayo yarihana. Twumvise amajambo menshi, ivyo wavuze ku Mana bitari vyo, bya bindi byose ijambo ry'Imana ryavuga. Muname dusenga Imana. Umuntu akwiye kwihana caza tumusengere. Muname nakanya ho gusenga. Amajambo yose wumvise, ijwi ryakwagirije, uze wihane, upfukame ngaho imbere tugusengere. Yesu ntabigusangana. Turahaye kaza umuntu yumva twomusengera aze. Turakurindiriye. Baririmbye ngo uzoheza ubirondera bidakunda, ngo ukwiye kwihana ubu bigishoboka ko babarirwa. Uzoca bugufata aho bibabaye, uzoja kurondera Imana atawe ironka. Ariko ubu birashoboka. Amaraso ya Yesu aracoza umuntu. Ugomba kwihana naze kwa Yesu, mushasha naze, uwasubiye inyuma naze, akanya naka. Nico gituma ubutumwa bukivugwa. Nturindira kuza kwa Yesu, turakaguhaye kaze. Rega turakurindiriye, tugira dusenge. Mugabo reka tuguha akanya uze kwa Yesu. Nuze kwa Yesu, ivyo waririmbanye bitari vyo uvyihane. Uze kwa Yesu, kwihana bikiriho. Irijwi ritarahora rivawa, nuze wihane. Ntuzobuza ko Yesu aza. Yesu azoza. Yesu azoza, ubikunda utabikunda. Ico kubera ciza nuko wihana. None umva amahoro mu mutima, ari amahoro. Bavuze ibyikuza kwa Yesu, umva wogenda. Erega no kubitunganya ni mu mutima ukubarira. Hari agace bita conscience, ntukaryamana. Abasigaye mwese muname dusenge nakanya gusenga. Musengera bihana, nawe wisengere. Imana.
usengere ku mutima, usengere kwihana neza, wiyeze, azogusangura imaso. Ibyo ukwiye kuraba byerekana kuza kwa Yesu nawe ubirabe. Twese azodusange mu bikorwa n'abakorera Imana, ngo hahege uwo mushumba shebuja azoza agasanga ari maso, ngo bitari uko azomusangiza umugabane wiwe n'abatizera n'indyarya. Bitube kure, umuntu wese abisengere, azosanga uri maso, ukiririmba, ukivuga ubutumwa, bya bintu wihanye atavyo wasubiyemo. None rero reka tuje tuba turasenga, twizere yuko umuntu wese afise kimwagiriza umutima yagiye kucihana. Usigaye agwaye cyangwa afise uwundi mutwaro cyangwa asaba ubushobozi, ahagarare tumusengere. Adafise kimwagiriza kibi mugabo, ahagarare tumusengere. Birashoboka ko barimwo no muri bariya bagiye kwihana, nabo nyine duca tubasengera Imana. Ico kintu ugomba kwereka Imana muri iyi minsi uri kuranasengera, no muhero washigomba ushishikare. Bibiliya iravuga ngo dusenge mu buryo bwose. Ubu n'uburyo bumwe, tuje mu rusengero urasengera ikikugoye ukakibwira Imana, ntikikubuze no kuja mu ijuru, hanyuma ugashishikara no mu buryo bundi uri iwawe. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye mu izina rya Yesu kuri Imana iriho, Imana ikora ibitangaza n'ibimenyetso, Imana yumva kandi ibona. Mu izina rya Yesu urakoze Mana, amajambo yawe tumaze kumva kuva mu ntango mu ndirimbo, none abantu bawe bari imbere yawe Mana, bamwe baraha inyuma bariko baratura ibyaha byabo, bariko barabasengera, abandi bari hano bafise imitwaro, ngaba barahagaze imbere yawe. Twese duhanze amaso wowe, mu izina rya Yesu Kristo turahamagaye Imana ishobora byose, Imana atari ciyumviro, Imana iriho. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu turasengeye abagwaye muri aba, turasengeye abafise imitwaro, turasavye tukiriko turasenga ukuboko kwawe kugendagende hano. Mu izina rya Yesu Kristo mwangwara turabirukanye, ubumuga turabwirukanye. Mu izina rya Yesu Kristo waburibwe turakwirukanye. Mu izina rya Yesu Kristo va mu mibiri y'aba bantu. Mu izina rya Yesu mwabadayimoni mutera ingwara, sohoka mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ingwara zintakira, abantu bayizeye Imana bagahagarara mu izina rya Yesu Kristo, nizibavemwo mu izina rya Yesu. Turasengeye umuntu wese Mana bimugoye, umwibuke umugirire neza, uduhe mpwemu yera, ubushobozi bwawe bukore mu bantu bawe. Ibintu by'ubukristo, ibintu byo kurindira kuza kwa Yesu nituzime, amavuta aboneke mu itara. Bibiliya yavuze ngo uzosange amatara yacu yaka, tugomba ko twaka. Turasabye amavuta ava ku Mana, uwari kwarazima mu izina rya Yesu utwatse. Mpwemu wawe yera we umuntu wese avyifuje ari hano ahagaze imbere y'Imana, amaso y'umutima wiwe yihweze mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ugutwi kw'impwemu kumve mu izina rya Yesu, usange turi maso. Ibintu ntibizobe vy'amajambo, ntagira umuntu azosigara Mwami Imana baza kumubaza ivyabaye kubera yabihoramwo. Turasengeye kwitegura umuntu wese ahagaze hano, umugirire neza Mana, umugirire ubuntu, uzosange turi maso tutagira kumugayo. Urakoze kuvyumvise, tubisengeye mu kwizera mu izina rya Yesu Kristo, amen.